bera jewe nakoze igikarango cha bose kuko kugira ngo ushobore guparvena gutegura ikintu kikagira ku rwego umuntu agifungura hanyuma yanagifungura akavuga ati kiraryoshe. Ikintu ca mbere no hamagariye aba jeune ni oser entreprendre, utinyuka. Hariho nk'abo duhora tuyaga bakacavuga ngo ari kurarinda mikindi. Aba jeune benshi barakunda umengo guhera hejuru ahere hasi, guhera hasi twa tundi dutoya duhora twumva barya babagwiza tunga umva Jesse ndimo umuntu mutoya ngo naka ngo yahereye kudandaza ikaranga ngo naka ngo yatanguye kudandaza inzembe n'ibikwashu. Uwo mujene rero ntiyumve yuko kandi uyu munsi kumugwiza tunga kanaka rero ntibahave bumva ko hari akazi gatoya, bumva bashaka boza akakamo bariko barakora akakamo boza tugakora. Urifuza ko hari abandi bashaka kuza mugakora? Egome imiryango iruguru. Bakunzi ba Ciyo Media tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana, mugire aho muba mwubahwe. Nanje usanga ibiganiro by'akataraboneka ni bwa Ciyo Media, ibanga ry'abatunzi. Nkuko mubona ku masikini yayo turi kumwe n'umama mwiza cyane, aho yaduteye iteka akashika ku biro bya Ciyo Media. Twongera kandi tubifuriza umwaka mwiza uzobabera umwaka muhire, umwaka w'ibikorwa. Rero twagomba tumuye kaze yongere idondore abakunzi ba Ciyo Media. Ubushize twaragirana ikiganiro ariko kandi kuri Ciyo Media haguma hiyabonesha abantu benshi, rero barakeneye no kusubira kumwumva bamenye uwo tugiye kuganira. Turaguhaye kaze. Murakoze cyane, ndabashimiye, ndashimiye Ciyo Media, ndashimiye n'abanywanyi banyu bose babakurikirana. Nkaba ndabipfurije Noel nziza n'umwaka mwiza w'ibihumbi 2025. Ego jewe nitwa Niyonkuru Janine Floride, nkaba mfise societe yitwa Case Group. Case Group nayo ikaba ihingura ibintu bivuye mu bitegwa. Ego murakoze cyane. Nkuko bivuze ko ufise societe yitwa Case Group, ubushize kwa bakurikirana Ciyo Media twarajyana ikiganiro mbere cyagize impact cyane, abantu benshi bagikunze. Utubwira uburyo watangiye igikorwa cyo guhingura ibintu bivuye mu bimera, novuga ngo umurenda n'ibiyoba. Mbega mwaratubwiye ukuntu mwabitanguye, nitwavuga turabigarukamo, ariko kandi turipfuza mbega mwarataye ibikorwa muri ko murangiza umwaka wa 2024, objectif mwari mwihaye cyangwa ihangiro mwararishitse ko nkuko mwabitubwiye mu biganiro cy'ubushitse? Murakoze cyane. Navuze ko ndabashimiye kandi ndashimira cyane Ciyo Media, ndashimira abanywanyi bayo, aba partenaire mwese ndabashimira cyane. Niho nari mu ntango, hari hakiri mu ntango. Urumva umuntu abari karirondera, umuntu ntabavuga ngo binabiriya byogenda gute. Nukuri uko nayo ndavyiteze siko nabisanze. Nasanze harimwo utuntu twinshi nyene utegerezwa kwitwararika. Rero parmi ibintu ntari niteze, sinayinzi yuko umuntu uriyumvira iciyumviro uragishira mu ngiro, uraproduiza wewe ubona umengo birakwiye, umenga abantu barizana. Rero nk'ikintu kote marketing vraiment sine nagihaye agaciro. Ariko Ciyo Media baje, nagiye numva amatelefone, nagiye numva abantu bampamagara, je ndi mu Bubirigi, je ndi muri Etats-Unis, je ndi hehe, jewe ndi mu Igitega, nabwiwe n'umuntu w'iwacu ari muri Hollande. No kuvuga ico kintu sine nagihaye inguvu, ikintu citwa marketing. Nayenze ngo nuguproduiza nyene nka produiza hanyuma nkashira ku isoko. Mugo ko mari ibintu bishasha, ico kintu sine nagihaye inguvu. Ico rero kiri mu bintu vya mbere nshima cyane. Uyu munsi ushobora kubwira n'abandi bantu bafisa ivyo bakora bategeza kwitaye ikinyama, ibintu by'itangazamakuru, byo kumenyekanisha itangazamakuru. Nukuri hari akajambo abajene bakunda kuvuga ngo nzobica pako. Nabwo nzobica pako, sinari nibaza yuko ico kintu kitegerezwa kuba ikintu
nshirako inguvu cyo kugira marketing publicité. Wow. Okay. Yego rero ndavye ukuntu nari nabiteguye nari nabitegekanije naragerageje naho n'intamba myinshi mugo ndashima uko kugira ngo ushobore guparvena gutegura ikintu kikagera ku rwego umuntu agifungura hanyuma yanagifungura akavuga ati kiraryoshe canke tise abantu bakakugana bakaza umunsi bakaza kubwisha bakaza umwana akavuga ati oya jewe sinshaka kiriya nshaka cakindi uca wumva yuko ari neza ahubwo uzohapura utwaye isoko na babandi bo muri mbere ni side oya nta soko no batwara kubera jewe nakoze igikarango ca bose. Okay. Igikarango kitarimwe bijya ibintu byo kwa muganga donc kitarimwe imiti mugabo ca kindi wa mwana yahora ajya cyo kwa muganga akumva yuko ari presque ari nkaco kimwe akaryoherwa kwa kundi nyene kwa kundi afyo ndakagasashe kujya nyene ego urumva rero biratandukanye cyane mugabo nk'Imana ifashije nkatera imbere birashoboka nkeka bakanyizera bakambwira ati mbega gukora iki turashobora kukwereka directive ukamenya ukuntu gikora hanyuma ukabidukorera kuko na cyane nibaza yuko kigugwa n'amahera y'abanyamahanga rero Imana ifashije byaterambere abarundi twifuza birashoboka kuko naya maheraza bahora bajana hanze ashobora kugikora Imana ifashije ugasanga ahubwo ya mahera y'abanyamahanga bahora batwara hanze kukigura bace bakoresha ya marundi hanyuma ikabibaye inyishu imwe mu zindi zishikana iterambere rama ku gihugu. Yego. Okay, murakoze cyane kintu cyame twanze twashimira kuba Agaciro Media mu bashimiye ku gikorwa twakoze ariko kandi dusubiye inyuma gato nivyo waratanga igikorwa kandi igikorwa citeka kuko iyo ukora ikintu abantu bashaka gufungura encore n'umuti ko aravuze yuko iya gombo ifasha abantu bagwaye diabete abantu bagwaye ingwara zitandukanye tunabasaba ubwo banakwitura nibaza yuko producer vyinshi bishoboka abantu bose bashaka kuronka ibyo bashikeneye ariko mbega uyu mwaka warangiye ubonyereza itanone imeze gute nkuko mwabivuze urumva ko hariho ico gikarango cakindi abana bakunda hariho nabijya biyo wa beurre d'arachide umuntu akoresha comme bleu bas cyangwa ushobora gushira mu ngiza arizo zose zitetse mu mazi niyo fu rero y'umurenda ari wo gombo nk'iyo fu y'umurenda ari wo gombo musanzwe n'imboga ni imboga nka kujya kwirengarenga nka kujya kwishu abandi bayifata nk'icamwa jewe rero nta novuga ati nta buhinga burebure nashizemwe uretse ko nagize des recherches ndabona ico bimaze ndavuga nti gabundi ca kintu gifise akamaro kangana uko kose gabundi abarundi ntibakizi kandi ari ikintu gikomeye gifise akamaro kanini narabona batembereza rya mihanyu nkabona abadamu mu biro ariko baravuga ngo shaka kugabanya ibiro ariko aravuga ngo reka shanda yinywe urumva bataramenya akamaro kayo wasanga bakazi mugabo abarundi turafise ukuntu hari utuntu tumwe tutavuga rero maze kuvyiyumvira nkongera nkayitegura narabonye yuko vy'ukuri abarundi benshi bari bayikeneye kuko ubu unabambaza nka benshi ego barambaza nivyo bindi je mu bisanzwe narashize imbere igikarango nico warasize imbere gombo yaje mu nyuma imbere comme navuga gute le cœur du projet mugabo ubu ndiko ndaraba c'est pas igikarango pour le moment ubu ndabona yuko gombo niyo ari nka le cœur du projet ko niyo beshi bambaza kubera ari yo ngaburo muti urumva no kuvuga ubufise ako kabazo kwese acavuga ya gombo nahora nkatagurira mu mazi nkanywa amazi bijya bindi nkabisesa ubu bizonyorohera yafunda koroga gusa bizonyorohera kubaza ibibazo urumva cyavyoraha cyane urumva bishatse kuvuga yuko bo batari bashoboye kubitegura ariko uyu munsi urabitegura neza abantu bikaborohera no kugira ko bashobora kubifata novuga ahubwo naje kuborohereza no kubamenyesha vy'ukuri akamaro kayo kuborohereza kubera maze kuyigira ifu maze kuyitegura ifu irabikika imara igihe kinini mugirya mihanyu imaze imisi myinshi ni imisi 3 gushika kuri 5 muri frigo hanyuma iruhande yaho kuyitegura
arifu urumva ukorogera mu mazi ashushe yabize gusa muga handi arakatagura mu mazi yamara amasaha 6 amasaha ngahe umva biratandukanye kandi iruhande yaho wewe ayikase ni kuvuga bijya bishishwa bijya biki byose acata mugo twebwe byose biba birimo uca wumva yuko bifise nta kintu na kimwe mwemuta twe nta na kimwe duta uca wumva ko bifise biba birimwo avete amayerema yose nta nimwe itakara urumva nk'imbuto murazi yuko urubuto rurafise amayelema nutritif yago ico gishishwa na la chair urumva rero byose babirimo alors que bobo banywa amazi gusa no kuvuga iruhande yuko naje gufacilita ko borifata n'ukuntu yobagiriye akamaro gusumba mu mubiri naje nshaka no kuyimenyekanisha bumve ko ahubwo cyo gira aho nyine wabwire abo hari bashaka ko basi batumvije gani kibishize umva umeze ngo naje kubereka kuntu bayifata ubwo mbega izobafasha iki kugira amenye iyo gombo murenda akamaro fise ubafiti uwo wagirira kuko n'uje uzawushamye ati jewe ni nabangwaye iki izo nkiziki no ugena hamurondera uwo muntu yomfasha iki yego iyo gombo rero mfatiye kuvyo novuga nagize des recherches nkabaza n'abahinga bajejwe ibintu byo gufungura ni iki nasanze irafasha cyane ku bantu bafise diabete sukari nyinshi mu mubiri abantu bafise hypertension abantu bafise ikibazo ca cancer urumva sumuti ni ngabo ifasha nk'umuti abantu bafise kujya kuntu ko kuzurira mu nda indigestion abantu bafise constipation abantu abantu batanguye gukura bafise ikibazo cyo kutabona neza abantu bafise ikibazo ca cataracte irafasha ku mudamu yibungenze afise imbanyi iranafasha nk'urya muntu afise ikibazo kijanye na ovulation itagenda régulier taba régulier il a booster l'ovulation à partir yuko yaje ku booster l'ovulation uwo muntu agashobora no kugira amahirwe yo gusaba imbanyi ikongera ikanafasha n'abadamu kukijanye nakabobera kabobera ndazi ko abashaka batakizi reka ndakivuge mu gifaransa novuga ati ni lubrifiant naturel chez les filles et les femmes ivyo rero nivyo nashoboye kugira des recherches nongera mbaza n'abahinga ariko ndabandanya hari n'abandi banzanira amatemwanyaje akambwa ati naho biruko hari ivyo utavuze tije ndazi yuko nayifashe mfise nk'ikibazo kijanye n'uburuhe fatigue généralisée kijanye na stress ati kijanye na kujya kuntu mu ngingo numva umengo amagufa arakunyagura ngameze ukuntu umva ivyo sinashoboye kugira des recherches ngo ndabisome canke ngo hagira ubimbarira mugabo akambara ati jewe nayifashe kubera ico kandi byaragenze neza hariho n'abagabo bambwira ati je narayifashe byagenze neza urumva rero ifise akamaro kanini muri rusangi kandi vraiment nkuko babivuga manger naturel birafasha gusumba kurinda kuja sindayisuzuguye imiti ijyanye n'imiti yo kwa muganga mugiye iyo ushoboye gufungura ikintu kama ikintu uzi ko atakindi kintu kiri mu kintu uzi ko ari kimera biragufasha cyane gusumba none akandi kantu ubwo nogira kaho nyene ko ico kintu numva ari ikintu gikomeye cyane gifise akamaro ku magara y'abantu bega mu Burundi none barakirima ku buryo ku rugero gushika ushobora wewe guhingura vyinshi bishoboka abantu bakaronka iyo gombo nyinshi mu Burundi cyane cyane aha mu kiyaya Cimbo barakirima ariko si gose haza Bubanza Cibitoke barakirima ariko ntabwo novuga gute ntabwo bacijukira gose ubu rero ntangoye kugihingura umva byaransaba kuja kuyirondera mu isoko hehe ubu rero navuze nti ndagenda no mu misozi kubarimyi canke n'abarimyi nabo nyene hariho kubera nyene agaciro media abamenye ati ya mirenda twara tutwara mu isoko hari undi muntu ashobora kutugurira no habona abarimyi baraje rero ntabwo irijukirwa gose mugabo ndahamagarira abarundi bayirime uretse na jewe ndayikeneye hari n'abandi bashobora kuba bayikeneye canke nko muri Afrique de l'Ouest narumvise ko cyane bayikoresha pourquoi pas tutoyirima ku bwinshi tukanayishora no hanze umva bisigura ahubwo uri isoko abazoyirima uri isoko kuri ego isoko kuri bo uretse ko nanje navuze nti reka ngerageze ndabe ndiko ndagerageza gatoya nawe urakuyirima
ndiko ndibuka ko bishize watubwiye ko ari ahantu wayigerageje kuja Ego, nagiye kuyirima gatoya ahantu ahanyene mu kiyaya c'Imbo ca ndanafata n'ahandi koperative y'abagore nababwiye ko nkunda abagore cane ndashaka ko abagore batera imbere promotinga naho ndi muto ico nshoboye nanje ndabakwega ukuboko gatoya ha koperative y'abagore iri kirayirima nayo nyene ruguru kandi nk'ubu ejo baragiye kubagara umva biriko biraza ariko ruguru nabonye ko itakunda cyane sho kimwe no mu kiyaya c'Imbo uvuga rero abayirima kaze nakamo ndabateye kaze dufashanye isoko novuga irahari naho ari ntoya ko ndacari muto mugabo ndashima aho ngeze. Ahubwo uyu munsi mu Burundi hari ibintu je biko birantangaza, hariho uwitwa David ariko ararima ikibonobono twije naho ndakibona nkibaza n'igiti kisanzwe ariko ahubwe akamaro kaco wewe wokumirwa nkuwe murenda hari abatari bawuzumva ko hari abo bariko baramenya ko ufise akamaro kanini. Ahubwo numva abarundi dukwiye kujijuka, hari ibintu twara dukengera tubona nk'ibintu bisanzwe ariko bifise akamaro. Hari nico bitwambara ubugatanyi ambari nacone bavuga ko gifise akamaro kanini ku bintu bimwe bimwe, ariko uyu munsi sinzi impamvu, ariko Agaciro Media yaraje kugira ngo izira barangira ibereke yuko hariho ibintu bishoboka. Nibaza ikindi twokongera ko cyangwa twogira ko tuvuga nivyo 2024 turumva ko yaheze neza, ubonye heisite nziza. Mbega 2025 yoyo bigiye kugenda gute? Nihe ntumbero wihaye kugira ngo iyi societe yawe igere kure ivanye nkuko wihaye umugambi wo kurima wo guhingura ibiyoba ndetse n'uwo murenda? Mbega wifuza ko 2024 nayo izoba imeze gute? 2025 pito 2025 ndifuza kudubla nguvu, urumva nari nkiri mu ntango, nari muri erreur niko novyita. Ubu rero novuga yuko ngiye kwicara chimique nkore gukora. Rero nababwiye ko Agaciro Media yaramfashije cyane, nari nzi ko ari ukwicara ugaproduza ugafyatura wewe bazokwizana kandi bisaba ko ibyo bintu byaba bimeye. Oya, nari nzi ko bizana urumva. Ubu rero ntegeza gushimira inguvu mu bintu bitatu. D'abord matière première nk'ibiyoba byo romani isaha ubirime, ndetse ubwo n'abasanzwe babirime ku bwishi kuko bumva bifise isoko. Yego ndabirime uko ndiko ndaraba uyu munsi mengo byarabuze ko biri ku mahera menshi. Yego cyane ubirazimvye gose, mbese abakiriya baguma bavuga ngo none kutatuntu ari dukeya, nkababwira nukuri aha ntimubone si lo marché ibiyoba birazimvye, gombo irazimvye. Ati nukuri nahari duke dufise ikimazi ni ingaburo ikwiye. Rero uyu mwaka wa 2025 ndifuza kudubla effort d'abord kuba sur ya matière première ahitegerezwa kuva, hanyuma nkadubla effort mu guproduiza, nkacanga ndubla effort no kubisohora donc kubidandaza. Umva Agaciro Media mwarakoze, muramenyekanisha ibintu, ariko hariho nk'abantu nko mu Cankuzo mu Ruyigi hariya Muyinga na hehe bitabashikira, nabo nyene nifuza ko bibashikira, bashobora kuba bataraba iyo ntuze izo mbuga ngurukana bumenyi, mugo nifuza ko bihashika. None bizohashika gute? Harimo ikijanye na distribution, donc kuntu nzobimenyekanisha, kuntu nzobishika nayo. Izo rero nizo nguvu zitatu nifuza gushimangira ko kugira ndabe yuko 2025 noronka karusho, kuko burumva nari nkiri muri erreur. Buronto nifuza ko notangura gukora nyezina. Ego uvuga ivyo bintu bitatu nivyo ugira ushemwe inguvu. Matière première uvuga kwanza ibiyoba bibe vyinshi ko nk'ubikiro kigeze ku bihumbi mengo 13. Yego ryari naguze kukira ibihumbi 13. Urumva nukuvuga ntibiboneka gose. None ni ikihe cyo gatuma bitaboneka ahubwo nyine? Abarimyi barabihevye. Narabajije bamwe mu barimyi barambara yuko vyaragwaye ibiyoba, kandi ruhande yaho mbeshi ntibavyijukira kubera ngo biragoye kurima, niko bambariye ngo biragoye kurima, donc le suivi niki
urumva iyo gombo yo ntizwi ntiramenywa ntizumva nta barimye ariko barayirima ego n'abayirima ni bake urumva rero bisaba yuko uretse yuko jewe nshobora kuvuga ati ngira ndayirime ariko ndashaka no guhimiriza abantu kubwishi amakoperative abantu kubwishi bayirime abasanzwe bakora ibintu by'uburimyi babirima ivyo biyoba kugira biboneke ego kugira biboneke kubera na byinshi mbese ngo biva hanze urumva natwe tubirime kubera iki tuja kubisuma hanze kandi natwe dufise isi bikundwamwo kuko ndazi mu Burundi biyoba birahakunda gose bibazo twitwa twakorera ruguru nabo mbona babirima bikera bikaba vyiza ahubwo uyo munsi sinzi abantu ivyo barimwo ntibakirima ibintu barabihevye sinzi impamvu biva kuki urabona nka kujya mwatanze akarorero ku nkwavu za nkwavu hahandi hariya mu Kirundo araziyoroye mugabo ugasanga ku isoko nkumbure bamuha amahera make zaramugoye byaragize nteje nibaza ko no mu biyoba birafise amahera n'ivyo uyu munsi ariho arahari mugabo nkumbure ushobora gusanga nk'abarimye avuga ati ibiyoba none nzobirima ndabiteke byonyine ndabigaburira abana reka cyane irimira uduharage reka nirimira ikigori kubera nzogira ubugari nkumbure birashoboka ariko nta birebire nabibajije ko uretse ko abona ashoboye kubaza bambwiye ati ibiyoba byaragwaye ibiyoba biraguye birasaba umwete kandi birasaba kwihangana ubwo je nabonye imenga ibiyoba mu bintu bigoye byoroshe kurima biroroshe ko nibisaba ibintu byo gupompa iki ibintu nabonye bigoye kurima n'ibintu by'amatomati ko bisaba suivi nyinshi meme n'ibigori birasaba kuvyitondera Mugibiyo nabonye imengo sinzi bivanangira naho babirimira nibusi bwaho naje n'ubwa mbere ndiko ndavyeseya sindabizi neza mugurumva uwo twayaze niwe yambariye ko bishobora kuba bifise ico kibazo mugo nk'umuntu yo kwinjira en profondeur arashobora gusanga hari n'izindi mpamvu kuko ikintu kizana amahera ntaworeka kukirima ego ahubwo abantu babumvise akamo ubwo babirime cyane kubera ko ari industry hingura ibiyoba ikeneye vyinshi nico bituma rero bategeza kumva akamo ama babizane kuvyishama ubabera isoko ego okay nibaza no tuja kurangiza no nibaza watubwiye vyinshi ivyo ugiye gukora muri 2024 kutegezwa kubanza kugwiza umwimbo w'ibiyoba hama mbega kuvyerekeye navyo guhingura hoho mbega ho ntuzogwiza nivyo aba vyinshi guhinguraho nibizogora guhingura nyene nivyo naye ko ndavuga ko ntegeza kudubla effort bwa mbere urumva nari ko nsa nk'uri muri SRR ubu urumva ntegeza kugira ingufu nyinshi nazo zo kugira mpingure bizonsaba vyinshi bizonsaba nkumbure abakozi imashini nkumbure n'ibindi vyinjira muri production ahubwo kubera mwebwe mukorana n'aba diaspora kandi akamo kanyu kagera kure jewe nyene ndi muto singuvu zike n'abandi bashobora kuba bari bumva bashaka boza akamo bariko barakora akamo boza tugakora urifuza ko hari abandi bashobora kuza mugakora egome imiryango iruguruye ico rero kivuge ko wamba ukeneye abandi mukorega hari abantu bakeneye aho bemvetisa amba ukeneye abaza kwemvetisa barabirashoboka ego sindaciga ko neza mugo ndumva yuko inguvu mfise ntabwo ziri nyinshi cyane hamwe no vuga ati nyene ngiye gukora ariko nzogerageza umva mwihangiro sinofatira kuba ari hanze banza gufatira ku nguvu donc l'interne ndumva ko ntegerezwa gukora nongere nkore donc doubler effort dans la production comme ça plus on produit plus umwimbo uba munini n'akarusho nawe ukaca ukabona ego kuko mu byo mviza ndaviza yuko chaque coin du pays igihugu c'u Burundi cyose Kezi group itegeza gushira Kezi group yoba ifiseho ishami oya ifiseho ces produits ego nukuvuga n'umuntu ari hariya mbe bavuga nimba ari mu camazi mucanku cenda juru sinzi ahantu nyene kure akavuga ati ndari igikarango ca Kezi group ibiyoba biyoba ya beho dahashide natetse agatoke nashizemwo biyoba none biraryoshe akavuga ati nyokuru wanje ariko avuga ko baba ari umugongo basha reka ndamukorogera akagombo nyokuru akanywa kumugoro akacavuga yo mwana ndamerewe neza nico nipfuza iruhande yaho rero nkaca mviza na l'extérieur parmi aho mviza hambere ni muri Kongo ni hafi yacu kandi murazi yuko idolari turikeneye Imana ifashije rero naho nyene
ndifuza yuko ino année 2025 wifuza kuproduza nyine nyuma y'igihugu utwara ya maproduit yawe donc nkabanza nkakuvura le pays n'inyuma y'igihugu naho nyene nkashikayo gatoya ahubwo ikindi naco twari twibagiye iyo uri kuraproduza uri kurakora ayo maproduit yawe yego bega ukoresha ibyo baguza cyane nta yandi maproduit chimique ajamo ico nanjye ngira barakwiye kukimenya kugira bamenye uko bimeze oya byaba ibiyoba yaba ibyo biyoba donc bashira ku mukate yaba ico gikarango yaba iyo gombo nta produit nimwe chimique nshiramwo nta kintu na kimwe kindi de plus nshiramwo nivyo vyonyene ni naturel ni naturel à 100% nta kindi kintu nshiramwo ego ariko abantu bashobora kwibaza hari igihe iyo ikintu gihari nibazana bijya bintu bitugura mu masoko mu alimentation bavuga impamvu bidashobora gupfa bishobora kumara igihe kinini bikagira garantie nini nuko hategezwa ko harimo ayo maproduit chimique none byoca bimara iminsi myinshi gute bitarimo produit chimique ari naturel ko byoshobora kumara igihe kinini mu bisanzwe uku tubitegura tuba dufise abahinga no kuvuga umunutritionniste n'umushimiste abo nabo nibo babitwigira hanyuma iruhande yaho BBN iraduha irabaho uruhusha kugira mu kwemera udutabo ibitabo donc bazita les normes izo normes rero nizo usomamwo ukuntu igitegwa donc ikintu cyose ugitegura no kuntu kibikika n'umwanya kimara aho rero urumva nk'ivyo uko novuga gutega hanti yacu iba izwi par rapport y'ivyo washizemo n'ivyo utashizemo par rapport ya emballage donc ico wakibitsemwo n'ukuntu wagiteguye n'ukuntu wakibitse ego ajya ba produit chimique nkumbure ni nkabaga bexporta bizomara umwanya munini mu nzira ukuntu bitwagwa niki ariko ivyo nivyo nibaza urumva sindi umuhinga wavyo ariko twebwe twisunga les normes baba duhaye muri BBN ego nizo twisunga okay nibaza tuja ku musozo nivyo ubu munsi uri kurakora kandi uri kurakora ibintu bifitiye akamaro abantu benshi ndetse abarundi muri rusange abajene wana uri mu mama akiri muto ariko kandi twebwe nk'ikinyamakuru nka Cyo Media turinspira cyane abajene kugira ngo bashobore gukora icyo bituma tubatumira mwebwe nk'abantu bamwe arateye intambwe mu ko murakora ikintu gishobora gutanga akazi ndetse ikazana amafaranga kandi gishobora kwinjiza amahera igihugu mwege mwotera kamuki abajene uyu munsi yaba bava ku mashuri bakarindira ngo bazorondera akazi nakaye mu batera kugira ngo uyu munsi bumve uyu mugambi wanyu namba mwarakoze ibi bigashoboka bo bokora iki ego ikintu cyambere no hamagarira abajene ni oser entreprendre utinyuka hariho nk'abo duhora tuyaga bakacavuga ngo ari kurarinda cyo navuga ego je ndarinda no kurinda ndarinda n'ugutimba kwa n'ugutimba abo bajene rero bumve yuko bose batazoronka kakazi ko mu biro bumve ko ahubwo atategerezwa kuja gusaba akazi oya natimba ahubwo avuga ati ngira iki nashira ibirenge hasi yiyumvira humiriza avuga ati mbe mu Burundi hakenewe iki narigeze kuvuga mvuga ati none nk'ubu turafise ingorane y'igitoro nta mujene yo kwicara ngaha akiyumvira mu byo yize canke ikiti mbega hari icatsi cova mu gitoro canke ivu mbega tworihingura canke donc oser entreprendre innover hanyuma ikindi abajene benshi barakunda umengo guhera hejuru ahere hasi guhera hasi twatundi dutoya duhora twumva barya babagwiza tunga umva Jesse ndimo umuntu mutoya ngo naka ngo yahereye kudandaza ikaranga ngo naka ngo yatanguye kudandaza inzembe n'ibikwashu uwo mujene rero ntiyumve yuko kandi uyu munsi kumugwiza tunga kanaka ego rero ntibahave bumva ko hari akazi gatoya canke akazi kagayitse oya yumve yuko ahera hajya hasi buke bukazoza araduga mugo hajya hasi nk'ubu ndazi yuko ahandiko ndavuga ejo hari umujene azoca avuga ati nanje ngiye gukora gombo narumvise ko gombo bayikenera ari benshi nangiye gukora gombo canke narumvise ko igikaranga ari sawa nangiye gukora igikaranga no reka kugira kopie coller ahubwo rondera nawe kwende wisunze wa wundi mugabo nawe uroba ikindi kintu umva woko c'est ça umva je nkaje na innovation yawe c'est ça je nk'ubu navuze nti gombo
numvise ko ifasha ibi nibi 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 sinangura kwiyumvira bigoranye kubera nkumbure bamwe bagora nogira iki kugira ngo ibe accessible kuri benshi kandi borohere gusumba nawe urumva ifo ko yicara agashira ibirenge hasi agatuza akiyumvira mbega hakenewe iki canke nkuba akavuga ati apartire ya Gombo uge yatoye ko ishobora gukorwa mwifu mbega nta kindi kintu covamwe donc ukaguma utourna la tête rero abaje numva ndabahamagarira d'abord oser entreprendre innover et commencer par le plus petit idée la plus petite idée ijyanye nabona umengira gayitse kugira ngo azoza araduga bukebuke kuko ashobora wikuronka ya mitahe imwe babaha y'amahera menshi mugabo igahomba akaca homba canke bikamugora cane hariho akantu nigeze kumva ati none wewe umuha miliyoni 5 gute ngo aje kuzijera atari bwigeragera na 500,000 urumva rero ntiba vyoroshe ariko kome bafise ababaherekeza nkumbure bace nabo bagwiza inguvu zo kubafasha abakoce abakonseya abagirante bababe hafi cane nibaza tuvuze ku bajene nukuri birumvikana niyo objectif ya Gaciro Media yuko abajene bose aba ari shuri aho twigira gutera imbere kuko twese icyo twifuza ikiganiro dukora iki tukitwaye ibanga ry'abatunzi niyo mpamvu rero tubatumira nk'abantu ba muri komateri intambwe kugira ngo mushobe gufasha benshi bashoboka twavuze ku bajene wabivuze kare tugitangura avuga kuberekeye aba diaspora wowe uyu munsi rikora kuri ikorwa nk'iki kandi urakeneye sponsor diaspora yoyo uyisabike diaspora ikintu ndayisaba hariho benshi bagenda hariya hanze bagatera imbere canke na hato avuga ngo arateye imbere mugo ashobora kuronka amahera agereranye ashobora kuza guteza imbere igihugu baze baragenda bibuka ko bagiye Imanamba bibuka ko bagiye Imanamba bibuka igihugu cabibarutse kandi yabonye hariya hanze acaza kukaplika mu Burundi kugira ngo ateze imbere bene igihugu camwibarutse agiteze imbere ateze imbere abarundi bene wabo kazi urumva ari hariya nivyo ari karakorera hariya mugo ino naho aze atanga nawe akazi yego baze baribuka cane iyo uri kurakora ikintu nk'iki kandi n'ikintu wemererwa n'amategeko leta yaragwaye uburenganzira kugira ngo ushobore gukora ushobore kubaka iyi novuga ngo isosiyete reka leta yoyo nivyo yaragwaye urushobora uri kurakora ku butaka bw'u Burundi aho gukora ikintu abantu bashobora kwihereza ubu hari icyo yisaba nk'uko urabona ko utaraheza umwaka utanguye ariko hari byinshi uhura navyo intambamyi nibaza ko hari n'icyo ushobora kwisaba aco wisaba ego leta ikintu ca mbere ndayisaba ca mbere ni le protectionnisme sinzi mu kirundi ukuntu no kivuga kubera nasanze abarundi ntibakunda gufungura ivy'iwabo ntibakunda ivyo mu Burundi nk'ubu hariho beho dakashide ziva hanze kandi benshi usanga avuga ngo ico kintu gikorerwa mu Ngagara ngo wapi ngo reka shareka ngo ngwishwi ngo rero leta irakwiye kuraba nka twebwe tuba tugitangura tukiri mu ntango mu kutwankuhaja igerageza kuraba ukuntu yokingira les produits locaux kugira nazo zishobore kuja sur le marché ko hari kenshi usanga ari nazo zimeze neza gusumba izo zo hanze ubwo bibaye ngombwa zinajabuke ahubwo hanze ze kuzanira amahera ego naco nyene ego ico ni ca mbere ikigira kabiri twebwe turi muri domaine ya transformation agroalimentaire turagira cyane ibibazo bijanye n'impapuro les documents ama certificats n'ibindi bace rumva dusaba leta mugabo turiko turasaba ababijejwe ababiraba barabe kuntu boza baratuvunira urugendo canke batworohereza aho batwegizija ngo gira ibi nibi ngo utagize ibi ntituguha oya ahubwo avuge aze nk'umukoci aha wari kugira uku aha naho gira guke aha naho bigende guke hanyuma burakora bigende kunuku rero nico kintu c'impapuro naco nyene idufashe ikindi naco tugira ku kibazo cyane ni kintu kijanye n'amambalaje ibitekezo
ibitekerezo twebwe turi muri domaine ya transformation agroalimentaire turafise ico kibazo sinzi ko nogitura leta ariko n'abandi bagwizatunga canke abandi bantu bafise uburyo bacumve yuko muri iyo domaine tukiri inyuma. Ikindi ca nyuma ni l'expertise no kuvuga ubuhinga. Ubuhinga n'ukuri biracagoye umva n'aba banyeshure canke nabo bantu baba baravyize usanga ata pratique ntaba yarabipratitse urumva rero nk'ubu nka leta irashobora kuvuga ati hakurya hahora haza abahinga bo mu buvuzi canke iki ubu rero haza abantu bagira transformation tugirane partenariat n'abantu bashobora kuza aba bantu bafite utunité de transformation duto nka batwebwe tubahe umuhinga abafashe afahoma abantu biwe agire ibintu vyaguke urumva muri partenariat bagira baze baratwibukana twege bato ko tuba dukeneye ukuboko kwa leta kuko urumva nka jewe sinshobora kuvuga ngo ngiye kuzana umuhinga mu Bushinwa canke mu Budagi ngo aje kumfasha ntavyo nshoboye mugo leta iravuga ati hariho utwinite de transformation duto hariya turakeneye des expertise kanaka ingo nimuze mubamfashirize ukwezi kumwe sava ego nivyo nibaza ko okay murakoze cyane nibaza hari akandi kantu twavuze tugiye tutavuze ego akandi kantu mutavuze nakajanye n'abadame jewe urumva sinobibagira abadame ndifuza yuko tworengera ayo ma obstacle yacu yose urumva uri muri business nk'umudamu uhamagagwa na byinshi urahamagagwa n'urugo urahamagagwa abakozi abana la culture burundaise murayizi kuntu imeze la société burundaise murayizi kuntu imeze ndashobora kuba ndiko ndakora mugabo umwana ari mu bitarumba sinzo gukora neza canke uno munsi mushinga ntahe atari hafi canja kubifata byose canke mushinga ntahe akavuga ati mada uno munsi rero nukundabira abana umva ni twinshi twege nk'abadame duhura natwo uzosanga bigorana kugira aya ma projet mu ya créer canke ya ma société ariko nahamagarira abafasoni n'ukuri dusimbe urabona hahandi usimba umugozi dutaruke toutes ces barrières kugira twumve yuko natwe dushoboye kandi cyane tudashoboye guheka umwana cyane kuri mashaye dushoboye natwebwe kuja muri kuzana iterambere nka kujya bavuga ngo naka kenshi uzosanga bavuga abagabo gusa antika amazina y'abagore ni make ariko uyu munsi nabone bariho mbona bariko bariho bakeya mugore twifuza ko nabo buba benshi rero ico no hamagarira abadamu ibyo bintu byo mu rugo ibyo bintu byo mu muryango izo barrières culturelles ibyo byose tuvyinyore ntituvyinyora turabikora mugabo tubone yuko naratanguye ntegerezwa kubandanya jusqu'au bout yego reka tugushimire cyane murakoze nawe bakunzi ba Ciro Media tubabwira ngo mukire kurushize kugira partage twari kumwe n'umudamu mwiza yambaye neza berewe ayekara twiganira atubwira mu vyasanzwe akora Echo tubasaba ni kimwe nuko musangiza ikiganira abandi kugira ngo tushize kugerera kuri ryahangiro tushize gutera imbere twese rero tuzosubirana ubutaha ku kindi kiganiro